Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka n'ubundi kuyavugwa mu gisata ca politike, ariko cane tukaza kugaruka ku bihangange vyo mu mugambwe CNDD FDD cane bamwe bavugwa ko barongoye imbonerakure n'abarongoye iperereza ry'umunyamabanga mukuru y'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Murano makuru kandi turaza kubabwira ku witwa Willy Habarishize batazirakanyisha igihangange kijejwe gukubita abadede. Ibihangange vyo mu mbonerakure biri kune biri gutanu, Kanyisha we afise vyinshi yisangije. Willy Habarishize hamaze imyaka myinshi ari we ajejwe gukubita, bo bakaba muri CNDD FDD bakaba vyita gukosora abantu harimwo n'abategetsi muri kave y'ingoro ya CNDD FDD. Ikindi kandi ngo we yoba yisangije nuko wenyene apfungwa kenshi ariko atamara kabiri mu mabohero kugeza naho igipolisi cidoga, akaba azwi mu mabi menshi cyane tukaza kumugarukako. Turaza kubabwira kandi ko azwi cyane mu bikorwa vy'iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Hambavu yiwe hakaba hari uwitwa Shabani nimubona, imbonerakure yihaye ububasha budasanzwe mu ntara ya Muyinga, nayo tukaza kuyigaruka ko muri ano makuru. Turaza kugaruka kandi ku bandi benshi nanone b'ibihangange harimwo Nepomuscene Dusengumuremyi, igihangange mu Rugazi na Mutimbuzi, kandi nanone tukaza no kugaruka ku bandi batandukanye. Ano makuru turaza kubabwira ibikorwa vy'iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na vyinshi kuri abo mejeje kubabwira bigize ibihangange canke se bihaye ubundi bubasha kubera ko barongoye imbonerakure mu ntara zigiye zitandukanye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikanwa nayo dushikiriza. Sangiza na bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni Umuhuza TV rero mwayikaze mwidonido yano makuru. Nkuko nari mpejeje kubabwira mupfunyafunyo, tugiye gutangura no makuru kuri Willy Habarishize batazirakanyisha igihangange kijejwe gukubita abadede. Willy Habarishize batazirakanyisha amaze imyaka myinshi akorera mu ngoro ya CNDD FDD ku rwego rw'igihugu Permanence Nationale. Iyi ngoro ngo isanzwe ifise kave, no kuvuga ivyumba vyo mu kuzimu, aho muri kave rero hariyo ubusho n'ivyumba vy'ikosorero. Ku rugamba CNDD FDD yahanisha inkona bakoze amakosa, ubu uba mukuru canke umuto gwarakubitwa. Hari umutegetsi wo hejuru cane ngo uno munsi ngo ku rugamba yakubiswe kenshi kubera aje ku rugamba urusoro ruvuze agatinga bajejwe akagaruka kuvuga ko bose babamaze, abo ajejwe bagataha shefu wabo ariko arakubitwa. Aho CNDD FDD shikiye ku butegetsi yabandanije iyo ngendo bita iyo gukosora ikoresheje inkoni. Imbonerakure, abategetsi n'abandi bama bahawe ibihano vy'inkoni. Willy Habarishize n'umwe mu bajejwe gukubita abo bose bakosheje. Uyu kandi arazwi mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Kuva Reveriyano Ndikuriyo atowe gutwara umugambwe CNDD FDD, Kanyisha yarakomeye rwose. Ari mu bakorera iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo ku ngoro nkuru y'umugambwe i Bujumbura. Uyu kandi yarahawe imodoka y'umugambwe voiture Subaru icafye ko amabara ya CNDD FDD, imodoka igenderamwo ivyuma vyo gutumatumanako amakuru, Motorola ndetse n'ibigwanisho. Tubabwira kandi ko Kanyisha aherutse gusohoka ibohero rikuru rya Mpimba ubu vuba, benshi bakaba batazi niba yoba yarasubiye mu kazi.
nk'uko nabwiye kandi turaza kugaruka kuri Nepomuscène Dusengumuremyi igihangange mu Rugazi na Mutimbuzi. Bamwe bamwita Nepomuscène Nsengumuremyi, we nyene akaba yitazira komiseri, afise imbonerakure bagendana nazo zihaye amatazirano ya Fyonda, Montier ndetse na Durumu. Bose n'iterabwoba ryigize abantu ribana n'abazima. Nepo Dusengumuremyi ni igihangange gitinywa muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza no muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ari muri bake bageze kuri iyo ntambwe yo gutinywa mu ntara zibiri. Mu Rugazi akaba ariho avuka, muri Mutimbuzi naho yahora arongoye imbonerakure. Nepomuscène Dusengumuremyi yamenyekanye cyane mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri ico gihe yari umukuru w'imbonerakure muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Izina ryiwe ryarasohotse muri raporo nyinshi z'abaharanira agateka kazina muntu mu vyo guhohotera agateka kazina muntu muri komine Mutimbuzi no muri zone Maramvya cane cane. Naho yatwara muri Mutimbuzi no muri komine Rugazi avukamwo na cane cane ku Muzinda, yarahakoreye amarorerwa. Iruhande y'uburongozi bw'imbonerakure, Nepo Dusengumuremyi yarakoreye n'iperereza ibikorwa vyinshi. Amasoko amwe avuga ko mu vyo yarajejwe hoba harimwo kwakira ibiziga vy'abantu baza baricwa mu iperereza agaheza akabihamba muri zone Maramvya. Aho rero bivuga ko yari afise imbonerakure bakorana zama zateguye ibinogo vyo guhambamwo ivyo biziga. Mwisekeza Ndondeza bafise izina rya Nepo Dusengumuremyi mu mazina y'abatari bake banyurujwe mu Maramvya no mu Rugazi. Akarorero ni Adere Congera, umunywanyi wa seneri yanyurujwe muri Ndamukiza umwaka wa 2019 akuwe mu Maramvya. Akandi karorero akaba ari Jean Baptiste Nzambimana, yari umunywanyi wa seneri nawe yanyurujwe nyene muri Ruhesha umwaka wa 2019. Nepo ku ntwaro ya Ndayishimiye vyoba vyifashe gute? Aho Perezida Evariste Ndayishimiye aziye ku butegetsi, Nepo Dusengumuremyi ntiyasubiriye kuvugwa cane nk'uko vyari bimeze kuri Nkurunziza. Kumbure ibikorwa yarajeje vyatiye bigabanuka canke barabimwatse. Naho bimeze gutyo, Nepo Dusengumuremyi yaravuzwe mu inyuruzwa rya Ramadan Bimenyimana kwigenekerezo y'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Uyu Ramadan Bimenyimana ntiyazize politike, ahubwo yazize ibikorwa vyiwe. Uyu akaba yarasanzwe akora akazi ko kuropora amabuye n'umusenyi ku Muzinda agaheza akabigurisha. Ku kazi niko nyene Nepo Dusengumuremyi asanzwe akora, ariko ikibanza Ramadan yaroporamwo cari ahantu heza horoshe gushika, bigatuma abakiriya ariwe batumbera kurusha Nepomuscène Dusengumuremyi. Ramadan yanyurujwe mu gatondo atonze ku mirimo yibajanwa n'imodoka yari yabonetse ico gitondo iri kumwe na Nepo Dusengumuremyi kandi irimwo zambonera kure zigendana na Nepo. Umuryango wa Ramadan Bimenyimana warituye umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi benshi, ariko nta cavuyemwo kugeza ubu. Hambavu y'iki gihangange, reka kandi tubabwire ikindi gihangange kizwi cane nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari Shabani Nimubona, kizigenzo y'imbonerakure mu ntara ya Muyinga. Ngo nta yindi mbonerakure mu Burundi inganya ububasha na Shabani. Shabani Nimubona amaze imyaka myinshi yavugwa mu makuru y'ububisha mu ntara ya Muyinga. Iruhande y'uburongozi bw'imbonerakure muri iyo ntara, Shabani Nimubona ari no mu bajejwe intwaro kuko ni chef de zone Cumba muri komine Muyinga. Uyu ni chef de zone arusha ububasha na buramatari w'intara. Nta mutegetsi canke umunyagihugu adatinya Shabani Nimubona i Muyinga kubera yishikira ku bakomeye mu gihugu. Shabani Nimubona, reka tumutangurire ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza.
izina rya Shabani nimubona ryaragarutse rwose amadosiye y'abanyurujwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza bakaca baburwa irengero. Ivyo bikorwa yabikorana n'abagiye barazezwa iperereza mu ntara ya Muyinga. Muri ico kiringo kandi harabaye ibitero vyinshi vy'imbonerakure ku banywanyi ba seneri baba bavuye mu manama no mu makoraniro y'umugambwe wabo. Muri ico kiringo ca gatatu Shabani yarakomeye cyane ku rugero ata mutegetsi n'umwe yamwubako kubera batinya ko yoba yivuganira na Perezida Nkurunziza. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi imbonerakure mu mwanya wa mbere zaraturuye. Nguvu za Shabani nimubona zasa nizigiye kugabanuka. Ibintu bikaba vyarahindutse cyane. Reverend Ndikuri yatowe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Shabani yaciye asubira kuba igihangange kidakorwa ko. Ndikuriyo yashitse ashiraho urwego rw'iyo rujejwe iperereza mu mugambwe. Urwego rucunza abanywanyi ba CNDD-FDD nk'uko rucunza abo bita bakeba. Ubu n'abasendede-FDD ntibaryogora kubera batamenya uwuca aja kubarega. Shabani nimubona avugwa ko ajejwe iperereza rya Ndikuriyo mu ntara ya Muyinga. Avugwa kandi nk'umwe mu ndongo zitwa izo mwirage rya Nkurunziza. No kuvuga ko ari mu basendede-FDD bavuga ko Ndayishimiye ariko arabicira ico bita systeme. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 Shabani nimubona yaciye asubira kuvugwa mu vyo kunyuruza abantu. Mbere mu banyurujwe harabayemwo abanywanyi ba CNDD-FDD nka Pastor Joseph Sinzubwenge yakuwe mu Ruzo muri commune Giteranyi na Eustache Miburo yakuwe ku mugwa mukuru w'intara. Inyuma y'inyuruzwa rya Sinzubwenge Shabani nimubona ntiyatinye kuja kugirisha inama abanyaruzo izuba riva ababwira ko uzosubira kuvuga ivya Joseph Sinzubwenge azoca afatwa akabisigura. Abaryango ba Eustache Miburo baritwaye mu gipolisi mbere n'imita yo gufata imbonerakure zake kwa mwenyuruzwa ryiwe irasohoka. Terabwoba rero ryaciye ritangura ku bapolisi n'abashikiriza amanza bashatse gutohoza ivyashikiriye Eustache Miburo. Muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 muri komine Gasorwe haranyurujwe umunywanyi ukomeye wa seneri yitwa Viateur Inzigo. Uyu yakuwe mu gitanda muhiraho yari arwariye malaria. Yagiye abantu babona ico gikorwa naco nyene caravuzwemo cyane. Shabani nimubona ariko nta nkurikizi nimwe yabayeho. Ngo mubonye imbaga Shabani nimubona ntiwomuha ibintu avugwamwo. Ariko bimwe mu bimenyetso vyerekana ko adasanzwe nuko agenda n'ivyuma vyo gutumatumanako makuru ya gisirikare. Chef de zone atunga ivyuma nk'ivyo gute? Abamaze kuja mu modoka yiwe batangaje ko agenda n'inkoho mu modoka. Amatwa dusumira ubuho ngo yobagiye kugaba imbonerakure mu ntara nshasha yabuhumuza ihurikiyemwo intara zitatu zahahora Muyinga, Ruyigi, Cankuzo. Ngabo rero abo twaba tubabwiye bamwe mu bihangange mu mbonerakure. Binavugwa kandi ko baba bakorera vya hafi iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwe nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhoza TV muhezagirwe.